ntabwo badufise na gato kuko ingendanyi bariho kandi ni benshi. Rero igikorwa tuzosabwa ni kubegeranya nk'uko byavuzwe muri ino hwaniro kugira ngo dushobore kubereka yuko ico gikorwa kibaraba bose ata n'umwe avuyemo. Nitwa Muhitira Lambert, nkaba ndi umusiku w'umuhari w'ingendanyi muri diyoseze nkuru ya Bujumbura. Uyu munsi igenekerezo rya 22 Ruhuhuma umwaka wa 2026 mu muhari w'ingendanyi muri diyoseze nkuru ya Bujumbura mwakoranije incabwenge muri uyo muhari kugira ngo mubashikirize umugambi wo kubaka ikigo co mu Kimina. Mbega ico kigo nakahe karusho umuhari w'ingendanyi wocitegako? Akarusho umuhari w'ingendanyi uzogira n'intangere ko bwa mbere turashaka kuronka aho tubarizwa, umuhari wacu uronke aho ubarizwa kugira ngo ingendanyi zizohore zigira amakoraniro yayo ziri wabo. Hanyuma kandi mu muhari w'ingendanyi turashaka yuko ico kigo cofasha mu bijanye n'imyiherero ndetse no kwinagura mu bijanye n'iterambere ry'umubiri, cane cane kuko umuhari w'ingendanyi umuhari wakoreye cane kw'iterambere ry'umutima. Rero dushaka kwereka Ecclesia ko inyigisho twaronse natwe dushaka kuzikoresha mu buzima bwa misi yose. Iki kigo rero dushaka kubaka, umugambi wo kubaka ikigo co mu Kimina ni umugambi twifuza yuko wofasha abari mu muhari w'ingendanyi canke abatari muri wo kugira ngo baronke inyigisho, baronke amahugurwa, bashobore nabo gutera imbere no guteza imbere umuhari wabo, Ecclesia yacu ndetse n'igihugu cacu. Turashaka kandi yuko mu muhari w'ingendanyi habaho kwama duhurumbira cane gukorera hamwe, kwigishanya, kuko mu nyuma y'imyaka 100 mu vy'ukuri umuhari ntiwari ufise aho ukoranira, nta kigo cawo wari ufise, mugabo uno munsi harageze. Ni igihe nyaco kugira ngo turabe yuko natwe twoterera mu iterambere ry'Ecclesia, mu iterambere ry'igihugu kugira ngo umuhari wacu naho ugira izina inyuma y'imyaka 100. Muravye uburyo uwo mugambi uzotwara, mubona umuhari w'ingendanyi urikwiye? Mu muhari w'ingendanyi ntitwikwiye, mugabo kandi nta bwoba dufise kuko hariyo ingendanyi zitari nke, hariho abatakironka akaryo kubera amabanga atandukanye. Twamenyesha yuko mu muhari w'ingendanyi hariyo abantu benshi bawuciyemwo bafise amabanga atandukanye, bari hanze y'igihugu, mbere kandi bavuga bati umuhari w'ingendanyi waratureze. Abo rero turiteze yuko bazoduha akarusho, bazodufasha cane mu kutwigira uko ibikorwa vyogenda, ndetse banadufashe no kumobiliza no kurondera ahandi hova uburyo bwofasha muri ico gikorwa. Rero ntabwo badufise na gato kuko ingendanyi bariho kandi ni benshi. Rero igikorwa tuzosabwa ni kubegeranya nk'uko byavuzwe muri ino hwaniro kugira ngo dushobore kubereka yuko ico gikorwa kibaraba bose ata n'umwe avuyemo. Muri make ntabwo badufise, tuzobishikako. Ni ibihe bikorwa nyamukuru ku bw'intango mwifuza ko mworangura? Muri uwo mugambi igikorwa ca mbere ni ico guhimiriza abantu, sensibilisation, mobilisation des fonds. Ukuvuga duhimiriza abantu babanze bawumve umugambi, bawugira uwayo. Ico ni igikorwa cihuta kandi igikorwa gitegerezwa gushikwako. Ubwa kabiri ni ukwiga ingene twokora igikorwa co kubaka sale ntoyi. Noneho ico gikorwa caramaze gutangura, abanyamuhari bariko baragerageza uko bashoboye. Dutegerezwa kuronka ahaba sale, iyo sale nayo izodufasha mu gikorwa tumwe amanama, ndetse dushobore no kwivyaza umusaruro muri duke duke, byunganire n'ico gikorwa co kubaka iyo nzu nini igeretse gatatu kugira ngo tubashe kubaka ico kigo ciza. Rero ibindi bikorwa bizoba ari ibikorwa vyo kubaka inzu yo hasi, tuyigereke aho hazoba amazu atandukanye ndetse n'ivyumba vy'uburaro kugira ngo umuhari wacu ushobore kuronka aho ubarizwa. Senga, ugusangira, ukwigora no kuba intumwa niyo majambo ane umuhari w'ingendanyi ugenderako. Mbega none irahuye n'imigambi y'iterambere?
mbega mwiteze ko abanyamuhari bazovyakira gute? Ego, iyo migambi ahubwo izodutuma akarangamutima kacu gakomera kuko ugiye gusenga uriyunguruza n'itike, urondera itike. Iyo uriko urakora igikorwa cose n'amafaranga, n'ukurondera Imana amafaranga arakora. Rero amahera yacu si n'ayacu nako n'ay'Imana. Rero twifuza yuko n'abanyamuhari batahura ko amafaranga yobatuma bamenya Imana. Akarangamutima ahubwo kazokenerwa, kazokomera kubera yuko akarangamutima gashigikirwa n'ibikorwa. Na Eklezia iratwigisha yuko gusenga kujana n'ibikorwa. Rero ivyo bikorwa ahubwo nivyo bizotuma dukomera, akarangamutima gasasagare, hanyuma abanyamuhari baba abanyakamwemwe, banezerwe no kubona iwabo, hanyuma kandi bashobore no kwama bazirikana yuko gukora ivyo bikorwa tuzoba turiko turaharangurira bizotuma nabo batera imbere mu bukristo bwabo. Kuko nk'akarorero kwinagura, aho twinagurira tuzoba twakoresheje uburyo ariko hazoba harimo iterambere ry'umutima. Rero turizeye yuko ata ngorane bizotera, ahubwo izo ngorane tuzozihindura zibe inyishu ku bibazo umuhari ufise, ku bibazo na Eklezia ifise, ku bibazo n'igihugu gifise. Bitavye rino hwaniro mugiye mubatumye iki? Icambere tubatumye ni ugushira ku mutima uwo mugambi, bawugira uwabo, batahe bave hano bavuga bati ni ukuri turafise umugambi wo guteza imbere umuhari watureze wadushikanye aho dufise. Ica kabiri ni ukugenda badufashe kubwira abandi baciye mu muhari w'ingendanyi, nabo baze bibuke ko nabo aho bageze hariho uruhara rw'umuhari w'ingendanyi, babashe kubabwira ko nabo bodufasha turabe ko ico kigo twocubaka. Bwa gatatu naco ica gatatu nuko nabo nyene bogerageza kutwereka aho twododora kugira ngo dushobore kubaka ico kigo, kandi barahazi kuko hariho abajejwe amabanga atandukanye, namwe mwabibonye ko barimwo. None rero twiteze yuko bazogira uruhara ntangere, bongere kandi badufashe mu gutegura ibikorwa bijanye no gushiraho uwo mugambi wanditse, bongere badufashe no kuwuhanahana kugira ngo ibikorwa twiyemeje dushobore kubishikako.